Indwara y'intandara ni indwara ivurwa igakira mu gihe umurwayi yivuje kare kandi agafata umuti neza, bivugwa na muganga Godelive Nimubona yanonosoye ivyo kuvura indwara z'imitsi yo mu mutwe n'intandara. Ikimenyetso gikunze kugaragara kenshi ni gisahuzi. Umurwayi afatwa ajugumira agatakaza ubwenge. Iyo atakaje ubwenge rero naho nyene n'umwanya muto, haheze umwanya mutoyi araheza ubwenge bukagaruka. Iyo bugarutse ntamenya ibyabaye, akenshi aribagira ibyamubayeko, abibwirwa n'abandi. Aja kubona ko hari itagenze neza hari cabaye, kuko hari gusanga yihekenye ururimi, hari gusanga yigize nk'umwanda muto, hari n'igihe usanga yavundagaye kubera yataye ubwenge aragwa hasi, ugasanga kumbure yiduduye afise ahantu yakomeretse canke yavundagaye bivanye naho vyamutaye ivyo vyamujugumije. Indwara y'intandara ni indwara ivurwa igakira. Abahinga baravuga ko 70% by'abana barwaye intandara bakira iyo atazi indwara zindi zigiye biri kumwe nazo. Muganga Nimubona agatera kama abavyeyi muri rusangi kuja barasuzuma abana hakiri kare kugira babavuze bakibona ibimenyetso. Akamanotera abariko baranyumviriza cyane ugatera abavyeyi no bakora hafi y'abana nuko bagaragaza gusuzuma umwana hakiri kare. Kuko nubwo navuze ko indwara y'intandara yari gihe igaragarira kuri kubisahuzi, hariho n'ubundi bwoko bw'intandara butagaragarira kubisahuzi. Usanga nk'umwana ubonye nko mu kanya gato n'ingara atakaje ubwenge mu gatajugumiye akajwe n'ibisahuzi, ugasanga nk'ubonye yarafise n'ikintu ukabona kirakorotse umwanya muto cane. N'ivyo ni ibimenyetso by'intandara, gusa abantu bamenyereye bijya by'ibifukunyi. Rero abavyeyi banyumviriza nubatera kama ko bagaragaza kuraba mu gihe babona amakenga ku mwana wabo, aho kantu kaza mu mwanya muto kumura akagira imifukunyi canke akamera nk'utakaje akantu yarafise mu ntoki kagenda canke haje muvugisha kubona ngasi hari yatakaje ubwenge mukabona mu kanya gato yaragarutse, canke ugasanga nk'ubu ubunye hakaguru kamwe kagira utuntu n'utwo tumeze nk'uguterera akaguru canke akaboko, akanya gato bikaca bihera. Rero abavyeyi bagaragaza kuraba neza utwo tumenyetso. Twabasaba yuko rero abantu batwara kwa muganga hakiri kare, kandi abandi notera kamo abantu bakira abavyeyi. Abantu bakira abavyeyi kuvuga abaganga njewe bajya bakorera mu maternité ko bogerageza cane kwitwararika umuvyeyi ari kumbanyi. Kubera iki? Ubu turamaze kubona ko iyo umuvyeyi yarushe ariko aravuka birashaka kumugira ingaruka mbi akazogira ico kibazo. Kugira ushobore gukira bisaba gufata umuti neza udasiba mu kiringo kiri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 4.